nagenda babwiye ko kugira tuvuge ko ari Isumu kubera ko tubizi uno munsi RPA turafise umuntu turazi identite turafise umuntu turazi neza umwidondoro umuntu yazanye Isumu yishe Petero Nkurunziza. Reka ndanababwiye yuko niyo yayikuye bagiye kuyikora muri abo bantu nyene mwumva ngo babapfumu bayikuye mu gihugu ca Tanzania mu karere ka Mwanza iraza mu Burundi ingene yahanyahanywe gushika naho ihabwa Nkurunziza. Icyo n'ikindi kibazo mugabo ivyo ndabizi kuko ndabifitiye ivyemezo tubifitiye ivyemezo iyo mvuze ivyemezo muravyumva murazi ivyemezo ni nkuko nabivuze ni ivyemezo dushobora no kwerekana n'imbere y'inzego z'ubutungane. Uco nashaka gushimikira ko uno musi nuko nshaka kubwira abarundi n'amakungu yuko umukuru w'igihugu w'uno musi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arazi neza ndamuvuze ni nawe ari kw'isonga ry'igihugu arazi neza ivy'uko rupfu rwa Petero Nkurunziza kandi arazi neza ko hakoreshejwe Isumu. Ivyo ndabivuze hariho abandi bari kumwe mu bo babivuganye. Ico umuhutu yiyita inkona yamaho imbonera kure yamaho Peter umumenja yatinya kandi yarenze ko kandi yazize ico umuhutu yitwa Neva umumenja yarenze ko kandi agiye kuzira ico umuhutu yitwa Ndakugarika umumenja atinya kandi yarenze ko kandi agiye kuzira. Ubu rero tugomba rero yuko abatutsi bose aho bari bafate ubuhiri ingoho amasase kandi ndababwiye yuko abatutsi twakarikiye neza bazi kurasa ureka bari muri profession y'igisirikare twese hamwe turi exactement 850,000. Amajambo makere uyu mumenyeshamakuru yarakwiye gusubira mu ishuri kwiga uburyo batangaza amakuru neza n'uburyo bubahiriza inzego z'igihugu n'uburyo bwo bubahiriza amategeko y'igihugu ajejwe itangazakuru. Mu gihugu ndimwo iyo utangaje ibintu bigenda nk'uku bagagira amatohoza bagasanga ibintu wagize wari wagombye gukiriringa ikibazo hagati y'abantu bavukana ikinyamakuru cyawe baracugara neza abantu bose bariko bararorera. Ncangiraho ndonkera akanya ko gusemerera nongera mbwira urwaruka rw'u Burundi gutahura neza ko tudakwiye kuza turajana n'abantu b'abanyepolitike nk'uyu Bob Rugurika. Abantu b'abanyepolitike nk'aba nibo batugumije mu ihumbi imyaka yose twabayemwo bakaza bagashiraho amakuru kugira ngo baryanishe mwahantu. Ibi bintu barabikoresha cyane muri au niveau international global security ivyo bita informational overload inkuru nyinshi cyane ku buryo ziconfusing abantu ukuri kugaca gutakarira aho kugaca gutakara abantu bakajuragira. Nivyo rero uyu muntu ariko arakora no gutanga inkuru nyinshi zitanakenewe kugira abantu bavyumva baje gutakara bibagire gahunda iri imbere batangure kuryana bo nyene bavuga ngo umwansi nuri aho kumanza kwiyumvira harageze igihe c'amatora twicare dutora umuntu ashobora kuturongora. Ndavye ivyo Bob Rugurika yashikirije twari twabivuze ko nace cyane ko biri mu migwi itatu nkuko ninayivuze no kuvuga ko ubwa mbere ariko arahiga kuzimanganya ukuri, icya kabiri no kuvuga yuko ariko ahiga ukungena ajyanisha abantu, ubwa gatatu arashobora no kuba ariko arahiga ngo abe icamamare kuko iyo umuntu agumya avugwa keshi izina rye rikaguma rivugwa nkuko muri iganiro ubona ryavuzwe inshuro nyinshi burya aba ariko aba nk'icamamare muri ubwo buryo. Narahabuje begegege kurundi twari twarasesejwe intwaro z'abatoro mwaratwanye muratsinda urugamba uko tugarukanira demokarasi yacu twari twaranyasuye. Nshuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyure na pe Burundi rikabicisha kwisamiriza yayo ariyo Radio Réveil la voix de la justice
twongeye kubaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe aho uno munsi tuza kugaruka ku majambo yashikirijwe mu kiganiro ijambo ni gwawe catunganijwe na Radio RPA hari kuwa gatanu genekezo rya 8 kwezi kwa 12 umwaka wa 2023 aho uwitwa Bob Rugurika asanzwe narongo iyo radio yashikirije ku nshuro ya mbere avuga yuko icishe nyakwigendera Petero Nkurunziza wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi yuko akizi ndetse agira ko atanga n'ivyamwishe iyo vyazananye. Uno munsi Radio Réveil yikoze kubahinga babiri, umwe akaba ari Tasiano Nduwimana ari mu gihugu ca Australia, wa kabiri akaba ari Adamo niyo nkuru ari mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bose tukaba tuzi yuko mubamenyereye mu biganiro dukunda gutunganya uko so bwa mbere baje muri studio yacu. Tuvyaye tubure na ruguru tuburiyo tuva tuburiyo tuja tutagira na gitabara. Tugiriye ko nk'umujyi w'igisahira reka twakire abatumire bagire ko bidondora abarimo baradukurikirana. Tasiano Nduwimana turabaramukije tubaha nikaze mu kiganiro. Ego turabaramukije cyane umumenyeshamakuru kandi murakoze no kuduha ikaze muri iki kiganiro nk'umusesanguzi w'ivyanditswe. Urakoze cyane. Ugira kabiri ni Adamo niyo nkuru ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Adamo niyo nkuru sinzi uko mutwumva, muramutse abarimo baradukurikirana mwongere mugire ko mwidondora. Ego me cyane umumenyeshamakuru mwaramutse neza. Ni Adamu niyo nkuru hano muri Texas nkuko namana bibabwiye. Uno munsi nanje nza kuba ndi hano nk'umuntu asanzwe aja mu bintu bijanye no kugira analize ku bintu bimwe bimwe ku majambo y'ibinyamakuru n'imenyeshamakuru bigenda biravugwa gutandukanye nkuko. Urakoze cyane. Nanje ndemesheje kino kiganiro ijwi mwamaze kuryumva ni rya Profe Deo kugare nape Burundi. Musangwe ikaze. Igenekerezo rya 8 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 hari kuwa gatanu harashikirijwe ikiganiro cyarimo abatumire Nadine Nibigira, Leonidas Atungimana, hakaba kandi harimwo Bob Rugurika asanzwe arongoye Radio RPA. Ico kiganiro kikaba cyari kiremeshejwe n'uwitwa Ines Gakiza. Muri ico kiganiro harashikirijwe amajambo ari nayo yatumye tuvuga tuti reka turabe tugico twokora kugira dushoye gushikiriza aho duhagaze nka bamwe mu bakurikirana utuntu n'utundi kugira abarundi ntibamire iyo sumu ngo babandanye bayinovora mu gihe mu vyashikirijwe harimo ibinyoma vyinshi. Bob Rugurika yaratangaje icese yuko azi icyagandaguye Petero Nkurunziza. Aravuga neza yuko Petero Nkurunziza wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi yuko yishwe ni Isumu. Isumu neza yemeza yuko yavuye i Tanzania ahitwa Imwanza. Tasiano Nduwimana, wumvise aya majambo yashikirijwe na Bob Rugurika, we nk'umushakashatsi ukunda kurondera ibintu n'ibindi, we wayakiriye gute? Murakoze cyane umumenyeshamakuru kuri ikibazo mudushe kutubaza. Jewe narakurikiranye iganiro canke ivyo byashikirijwe na Bob Rugurika, hanyuma aho yashoboye kuvuga ko ngo nyakwigendera mukuru w'igihugu ngo yarageze aho yamenye icamwishe, aravuga iby'uburozi uko yabitondesheje. Jewe maze kuvyumva ubwa mbere niyumviriye ibintu bishika nka bitatu. Icambere nashoboye kwiyumvira Bob Rugurika genderanire canke urukundo yoba yarafitiye umukuru w'igihugu nyakwigendera mu buryo bw'uko yogera ku rwego gushaka kuza kumuhigira inkuru zerekana canke nko kumuburanira canke kumuhigira ivyiza, kuko ariko arabatishwe nibi urumva bariko arahiga ibindi bintu byovuga bati arose ukuri. Biri niyumviriye nti ko umukuru w'igihugu nyakwigendera ari mu bagwanywa kandi na Bob Rugurika akaba ari mu bamugwanya. Yoga kuvuga gute ngo arazi cyamwishe akakivuga inyuma y'imyaka ingana gutyo kunuko.
naciye ndaraba hari haciye iminsi itari myinshi hariho umushakashatsi canke umuronzi ari mu gihugu ca Canada akunda gukorera ku kirundi c'abarundi yitwa Patrice Ntafatiro kiza habona ukungene umwigisha wa kaminuza yitwa Yohani Bwejeri shoboye kuraba ku mukuru w'igihugu hari no munsi nawe nyine agiye kugenda n'umushikiranganje wa mbere arabishigikira gose aravyerekana kandi guhera ico gihe gushika n'uyu munsi nta muntu n'umwe ndikira numva ariko arabeshuza ivyo byashikirijwe n'uyo Yohani Bwejeri meze uko rero uyu mwubahwa Ntafatiro yamaze kuca avyerekana bigaragara yuko uyu Bob Rugurika kuca aza mu nyuma zaho ko ari nk'uburyo bwo kuzimanganya ibya Bwejeri ntihagire ukubikurikirana kubaho ahubwo abantu bace baturuna ku yindi page yo kwa Bob Rugurika aho rero kiri muri bimwe kiza kwerekana yuko Bob Rugurika kuba yaje kuvuga kurya ko bari gukingira ivyo Bwejeri yavuze kugira ngo ntibikurikiranwe kandi ivyo Bwejeri yavuze bifise igendera umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yapfuye azize ico yari yarabujijwe yongera kirengako yongera ashiraho n'abandi bagandaguwe nkuko yagandaguwe gushika ndetse naho yaciye avuga ati n'abandi bagihugandagurwa kuko barenze kuco bari baravujijwe no kuvuga ko batoshobora kuba bakuru b'ibihugu canke batoshobora kuba abarongora ahari abatutsi kuko nka Bwejeri avuga neza yuko igihugu c'u Burundi ni igihugu c'abatutsi kandi abahutu nta ruhusha na rutoyi ngo bafise bwuko bushobora kuba abarongozi b'ico gihugu kubona ko nyakwigendera umukuru w'igihugu yari umuhutu kandi bavuga ko atamuhutu yo umukuru w'igihugu cyonyene kiraza kwerekana yuko ivyo Bwejeri yavuze kandi bikaba bicika ndetse bikaba bihura azi iyi niyo bwahuye uko biboneka kose aribwo biguma biri muri wa murongo Bwejeri yashikiriza n'abandi bashikirije yuko umuhutu atoshobora kuba umukuru w'igihugu nawe akaba yapfuye yari umuhutu kandi muzi yuko yagwanywa na cyane cyane bamuhora uko kuntu yoba yaba umukuru w'igihugu ari umuhutu. Urakoze cyane kuri uwo mwihwezo utanze reka duhe ijambo Adamo niyo nkuru ikibazo wacumvise we wumvise ayo majambo yashikirijwe na Bob Rugurika asanzwe arongoye Radio RPA avuga yuko azi icagandaguye umukuru w'igihugu agatako agashiraho naho ivyamugandaguye vyaje bizanana wayo majambo umaze kumvisa kijya kiganiro wayakiriye gute? Yewe muragize neza kunganiriza ubundi mbangerageza kwigirwa kure ya politike cyane kubera ko n'ibintu tusanga bigoranye gatoyi ibi rero vy'uyu Bob Rugurika yoba yaravuze sova ngo ni ibintu bishasha dusanzwe tubimenyereye mu majambo make ibi nama nabibwiye abantu benshi nta kintu gishasha kiriko kirakogwa bakoze amana bya bintu nyene kwa kundi akarero no baha ni nk'uheruka kuvuga ku radio avuga ko Président Pierre Ndadaye yishwe n'abantu biwe mu mugambwe ravye usanga ntabari bafise ntabo abo biwe mu mugambwe nta numwe yarafise igisirikare nta numwe ashobora kuja gutekeka muri eta majoro nta numwe akora ikintu na kimwe no kuvuga ni same system bari kubakoresha ibintu bya bindi nyene kubera ko mu Burundi mu majambo make haba ukwiganza kw'abanyavyaha abantu bakora ivyaha by'ubwicanyi hanyuma bakijana uko nyene uje kuraba ugacuza rero igihe uyu Bob Rugurika aravuga ibi bintu ucuraba igihe bigeze mu icarico no mu 2015 kugera uno munsi no haruri imyaka urabe uno munsi akaba ari wo munsi hasigaye imyaka 2 gusa kugira ngo amatora atangure ko hari ikintu kiba kikoze mu gihe rero ibi bikunda kuba iyo umumenyeshamakuru vyamugoye aho gukurikirana amakuru akivanga na politike cyane indi ntumbero irimo muri ibi bintu no kugira ngo gusa abuntwaro abonse rimwe ndetse n'abari mu mugambwe batangure kuryana batana kwinkubire ko harimwo
uwishe naka n'undi wishe naka, habeho confusion, habeho kuvangavanga ibintu, hanyuma igihugu gisubire mu ihombo. Urabona ababikoze kera ibi bintu muri make no kuri gwa gasore naho bavuze ngo ni nabo iwabo bamwishe. N'ibintu ni generation y'ivyaha iguma ikurikirana ikaguma. Akandi novuga kubera iki yabimenye ico gihe cyose umusaka bari habisohoye. Tumu yabimenye gute? Aha rero yaba mu gihugu giteye imbere, mu bihugu turimwo ubucamanza n'abantu bajejwe investigation nyamiramabi baca batangura akazi, batuye umuntu inkuru yazironse gute twe tutarazimenya, bakagerageza uburyo bwose bakaraba vyagenze gute, hanyuma aba responsable niba vy'ukuri nubwo binyuranye n'ivyo leta yatangaje, bagakurikirana ibi bintu akamenya ukuntu vyagenze. Naho novuga kuri ico gihe, ariko ivyo ariko aravuga si bishasha, ni muri babandi nyene baguma bipfuriza inabi igihugu cyo Burundi. Dufatiye kuri ivyo nyene uvuze uti uravye ibihe abivuzemwo, urana yuko igihe gito cyane kugira dusubire muri periode y'amatora. Reka tuanze dusubire kandi kwa Tasiano Nduwimana uravye amajambo Bob Rugurika yashikirije, biragaragara neza yuko nimba koko ivyo yavuze yuko Président Nkurunziza yahawe Isumu, biragaragara neza yuko Bob Rugurika yarafise abantu bari begereye umukuru w'igihugu baba barafashanije kuri ubwo bugizi bwa nabi bwo kugandagura uwahoze ari umukuru w'igihugu, kuko aranagera n'igihe akavuga yuko Nkurunziza ngo yatangwe kudahwa amaraso, akavuga yuko no mu minsi ya nyuma mbere yuko acikana yuko yavuganye n'umutambukanyi wiwe, uribuka yuko umutambukanyi wiwe wewe yari mu gihugu ca Kenya mu bitabo bita Agakan, yaje kwivuza. Arabandanya akavuga yuko Isumu ryahawe Petero Nkurunziza ryazananye muri Tanzania aho bita Mwanza. Tuno munsi muri Renape Burundi twandanya twibaza utubazo tuti ese iryo sumu nyene kumukuru w'igihugu afise abamujejwe yoba yaririye mu mfungurwa, yoba yarihawe mu binyobwa, vyo vyagenze gute? Aho nyene Tasiano Nduwimana Bob Rugurika arakameza akavuga neza yuko mu bagandaguye umukuru w'igihugu yuko Nyenicubahiro ahari uno munsi Evariste Ndayishimiye yuko nawe abifise mu ruhara. We wumvise ayo majambo nike kica kiza ubwo nyene mu ntuzenya mu vyumviro vy'iwawe? Urakoze gose. Hanyuma mugenzanje Adamu yaraje kwivuga ati hariho abamenyeshamakuru usanga umwuga barawuhushije ugasanga binjiye mu bindi bitandukanye n'ivy'imenyeshamakuru. Ico novuga kuri ico muvuze muti Bob Rugurika mu byo yavuze arerekana ko mu rupfu rwa nyakwigendera kumbure goba ruhagurugwamwo uyu ari umukuru w'igihugu no munsi, ariko ndabe wanje ubwa mbere reka tubanze twihweze mbega nyakwigendera w'igihugu yari kwicwa enzi we mu buryo ubuhe? Ni ikihe kintu umuntu yoshingira akakerekana ati ngiki icyari gutuma uyu yica uyu unye? Narumvise bariko baravuga ngo nuko ngo yari yatowe ngo kuba imboneza, ku imboneza y'ubundi bwose. None ko bwejere muhutu ashobora kuba umukuru w'igihugu kandi ngo biri mu masezerano y'abatutsi, ngo kuko ngo igihugu cy'u Burundi ngo ni igihugu ngo namahonda ya Yuda ngo ni igihugu cy'abatutsi, ngo bahutu niko yavuga ngo abahutu baba ngo baje bikoreje amasagoshi mu mahanga. Ngo ibyo ni bwegera bivuze umuyo mukuru w'igihugu nyakwigendera yari yahawe kuba imbonezi horaho ku rwego ndetse rw'igihugu. Umva yari kwicwa n'abahutu bagenzi we, kandi abatutsi bavugiwe na bwejeri baramaze kuvuga yuko ni igihugu ciwabo, kuba n'umukuru w'igihugu ntiyarana bikwiye kuzoba naho imboneza yo hejuru, naho urumva ko ari ikindi kintu c'agasunuzo mu bijanye n'amabanga adasanzwe cyo n'ukwizerwa asanzwe mu gihugu. Wumva yo caza kwicwa n'uwo bari kumwe mu bikorwa no mu guharanira inyungu z'abarundi aribo bene igihugu.
rero urumva yuko yakija muri iyo ntumbero yuko kiguma muri ya angle canke muri hahandi bwejeri yashikiriza. Kandi Bob Rugurika usanga ashobora kugira mu mugambwe nkanya nk'uwahora ari umushikiranganje wa mbere habaye kuba hari ivyo yagirijwe akajanwa gufungwa agaciribwa urubanza. Twibuke akimumburano haravuzwe yuko ngo yoba yaragiraniye amakontakte canke ukuvugana na Bob Rugurika. Narumvise Bob Rugurika aca yishura avuga azoza kwivuga mu nyuma ngo ntaragire cyashikiriza. Urubanza rwarasomye rw'umushikiranganje wahora umushikiranganje wa mbere, urubanza rwe rwarasomwe, niho mu nyuma zaho yaciyaza. Uri kurabiraba rero mu byo kwihweza urasanga ari ubundi buryo uvuga ati ko uriya mushikiranganje yahora umushikiranganje wa mbere atabuza abo bamushigikiye, hanyuma n'uyu mu president natabuza abo bamushigikiye, nomera nk'ubigoganisha ngira ngo abo bashigikiye umushikiranganje wa mbere n'abo bashigikiye umukuru w'igihugu boha bakabomana bakaca baronka Bob Rugurika aho binjirira. Ikintu rero kirashobora kiri mu ntumbero yo kubomanisha abantu kugira ngo noneho abantu baca batangura guhigana buhongo, kube narindi yuko nyakwigende mukuru w'igihugu yarakunzwe n'abarundi bose, ndetse no mugambwe wiwe yarakunzwe ku rugero rurengeye, ndetse 99% uravye kungene bamuyoboka, kandi uravye n'ivyiza yagiye akorera abarundi bose. Kuco ngo uyo muntu yishwe n'uyo, urumva yuko bituma abantu bona gumuka. Kuba ikindi cyumviro wosanga cyaje mu bwenge bwa Bob Rugurika mu gushaka gushikiriza ivyo yashikirije. Ego Tasiano, urakoze cyane kuri uwo mwihwezo utanze. Adamu niyo nkuru tugaruki wawe, we wumvise amajambo yashikirijwe na Bob Rugurika aho akameza akavuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahari uno munsi yuko ari mu babazwa urupfu rwo yasubiriye, we ayo majambo uyakira gute nk'umuhinga uri murasorongura ivyo biguha imaji yihe mu busesanguzi usanzwe ugira? Ivyo bariko baravuga nk'uko nariko bwiye bwa mbere sibishasha, nta kuntu urumva ntibitahura. Urabona president dufise ubu mushasha, ubutungane bukore, ibintu byose bije mu ngiro, abantu bakurikirana intuze. Amajambo rero ntasosera benshi bibo, kuko hari abantu bamwe mu Burundi bamenyereye gutwara ibintu by'abandi bantu. Iyo haje umuntu avuga ukundi biba bitandukanye. Sinzi ko mumaze kumva aho bamwagiriza ko akora yakoze ihonyabwoko, ibintu nk'ivyo, kandi ibintu byawe mu 2022 ntiyararimwo muri abo bantu babikoze, mugabo bakamwagiriza ngo mu bakoze ihonyabwoko arimwo. Kabiri kugira ngo utahure ko ibi bintu bitameze neza, nukuraba aba bantu batwaye ibintu by'amamanza mu bintu byo muri ONI, bakitwara zya manza zirahe, harimwo n'uyu mugabo mwariko muravuga bwejeri, mu bantu batwaye zya manza irahe. Nta ciza rero bovuga ku ndongozi zihari ubu. Jewe mu majambo make sinshigikira umuntu iranga avamwo canke intara avamwo canke ubwoko avamwo canke ibiki, nshigikira ibikorwa vyiza umuntu ari karakora. Ego aho nyene ukiri kuri ivyo nyene uvuga uti arasimba bakanamugereka ko yuko ari mu bakoze ihonyabwoko 72 mu gihe babonye yuko ibisaka bimwe birasha kubera ibikorwa severe irimo irakora. Umumenyeshamakuru Domitira Kiramvu yahoze akorera Radio RPA yari irongowe na Bob Rugurika. Umviriza amajambo yavuze hama tuce tugira ico tubivuzeko. Ndahamura hagabira nimuzorogwe ngo muganire kubijanye n'ingene Nkurunziza yova mu kaga yitayemwo, ngo muhave munaremerwa n'abahagarariye ibikorwa, ngo mumwemerere ikigongwe amnesty. Nta kigongwa akwiye kumara imihingo y'isi yangara, azotogwe n'abagazura, akwiye ko rizuka ry'abapfuye rimusimba. Ibiganiro ego cyane ni inkingo y'umwumvikano y'abaganira bakwije mu mutwe wose. Ku by'Uburundi biragoye, uruhande rumwe rwo baganira ni bazima, ku rundi ruhande n'amadayimoni yigendera. Aho bigeze biragoye gutahura ko Petero Nkurunziza nabo bacuditse atari dayimoni. Ko imeze uko rero
nihategurwe n'akandi kantu kumutse gakorerwa izo dayimoni nama nabivuze ndabisubiramo hariho ururimi Nkurunziza atahura neza n'ururimi rw'inguvu n'urusoro nabyo ibiganiro nibaza ko naho birota atabirotora nta byasoko niruze Nkurunziza nukurondera ingene yokwicwa nta guhekenyanga amajambo nanzira ubusarapfa hakoreshwa inkoho hakoreshwa akagozi icyo cyose cyoshobora kumukuraho agapfa gashikayo haravuga ngo apfuye ingana zotikira ego koko ariko ubuhonye ziriko ziratikira ku maganekezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka uheze yari yabarenga amajana 2 mwaraciye mu ishuri harura abazobagaritse mu myaka ashigaje ariko arajaba ngo aratwara mama ngo hamwe apfuye ngo byo cyemera kumwe ko kwandadaye aho abarundi b'ubwoko bumwe baciye biramu badasangiye ubwoko bakarigita ego mbwa ntibyamaze imyaka 5 abapfa barapfuye birababaje ariko benshi barasigaye hagiye guce gihiye kiramenwa warakigwaye akaruhuka imisonga agatora n'agatiro noneho Nkurunziza yozimangana ko na General Adolphe Nshimirimana atakiriho Imana imwakire nta ruhana bigizemo bajya bose bariko barakiza inganda boca bajoba byambonera kure nazo yitokomoka yoca yiyoberanya igasubira mu ruhongore rw'abantu bazima ibigwanisho zahawe zovyimbira mu kuzimu canke zikabita mu rusizi ntera hamwe nazo zobandanya ziyerera nk'umufa wo kurujo nakaye nibyo zimenyereye kuko abantu b'Imana simba ningene Nkurunziza azokomoka bidaciye muri ubwo buryo erega sigari kidadarare avuga ati homba homboka umugana w'abaswahili ati ndagenda mugabo ngenda ntembagaje igihugu tukibure twese nigisa mutima niyumvira n'urubyaro rwiwe kandi yarabyiruye nimwinagize rero wa mugani w'abakurambere uvuga ko akari mu ginyo ry'indura gakugwayo n'ubuhiri canke yuko ugutuka impene kumva kokeje iyo migani sijeho nayiciye erega ibyashikiye Burundi byabaye nk'inzeduka naho ravyiteguriye naho Nkurunziza yabiteguye kuva gifata ubutegetsi kandi kigaragara hamwe atagikozwe Nkurunziza aratwariye imanda muri aka kavuyo nyene kuko yarahawe n'inyakuzimu ntagira isoni ntagira ikinya ntagira ibanga tumwava muvuga ngo ndiko ndabika nakebura gusa ikiberwa n'icumva iterekwa n'ikibona ni naho nyene aravuga yuko neza na neza ngo hokogwa akantu kumutse ngo kokoregwa nyakwigendera Nkurunziza ngo haba no kunigishwa akagozi icokogwa icyo cyose ariko twaza kuraba urumva yuko Domitira Kiramvu yahoze ari umuntu umumenyeshamakuru yari yahawe akazi na radio yari isanzwe irongowe na Bob Rugurika agapropoza bimwe mu vyogandagura umukuru w'igihugu hamubara arongoye iyo radio ico gihe uno munsi akatubwira yuko azi vyagandaguye umukuru w'igihugu nta nkeka neza yuko mubo baramugandaguye yuko arawo nyene uno munsi abivuga mu gifaransa bavuga bati c'est la poule qui chante qui a fait l'œuf kubw'ivyo nyene mu 2015 inyuma yaho hagiye higaragaza ibikorwa bidasanzwe vyaganisha mu kuja gutembagaza intwaro bavuga yuko bo bariko baragwanya ikiringo bita ica gatatu ca Petero Nkurunziza harakozwe ibikorwa bitandukanye aho hagiye haraboneka imigwi yagiye irakora ubegito butandukanye haba mu gihugu aho twashaka kuvuga nk'ivyagiye birakorwa nko kuyigenekerezo rya 30 kwezi kwa 11 mu 2011 hari neza na neza inyuma y'amatora aho habaye ibitero mu ntara ya Cankuzo na Ruyigi vyabirongowe n'uwitwa Kabirigi aho nyene uwo mugwi warasambuwe kuigenekerezo rya 2021 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2000 haravuzwe n'umugambi wa Safisha aho bagiriza leta yuko igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda 2011 ariyo yishe abantu bashika 40 mu bunywero bwo mu Gatumba ivyo vyose bikaba vyari mu vyo iyo migwi yaza iriyunga yaziravuga yuko ngwije kugwanya mu gihugu c'u Burundi uno munsi tumwe turaraba dusa nabegereje ikiringo c'amatora aho abene igihugu batari bake barimo baritegura bikazanura kuzosubira gutora indongozi zizobaserukira ku kiringo c'imyaka indwi izoba iri imbere hazo barimo guhera muri 2025 no muri ntuza 2027 uno munsi mwe muraraba ibirimwe biravugwa na ntuza na Bob Rugurika mu kabijanisha n'ivyagiye birakogwa inyuma y'amatora y'ibihumbi 2010
twerekeza mu matora y'ibihumbi 2015 mu bigereranya gute mu bihinsiguriye kuko biragaragara neza yuko ari ikintu kinini ya bishobora kuba bihuriyeko. Ijambo ni kwa Tasiano Nduwimana. Urakoze cyane. Mu bisanzwe uri kuraraba ibijyanye n'ibyo ubwo rukurikirane rw'ibyagiye biba. Ubwa mbere iyo umuntu avuga yuko ariko araharanira no kuvuga aharanira ukuri amategeko, kuko nk'ubu tugarutse kuri icyo muhejeje kuvuga cyo mu 2015 mu migumuko abantu bavuga ngo bariko bagwanya ikiringo kigira bise ngo kigira gatatu cy'umukuru w'igihugu ari we nyakwigendera, ukabona iyo bakikorera nuko bagikora iyo bari mukuri bari kwisunga amategeko. Nuko hariho inzego zijejwe gutatura abantu bafise ibibazo batigeze bashikira. Ndavuga nti nk'urwego rujejwe igirizwa shingiro kugira ico ruvuga ko abantu bagiye kugira imyigaragambyo atanumwe yigeze ashika urwego ngo arusigure, bapfume bayigira bitwaje yuko base ivy'ugo rwego rubabwiye, bapfa bavuga bati rubabwiye bitari byo. Yuko ibintu babigize baragira ibintu vy'imigaragambyo kuko hari biboneka ko hari ico bari barateguye n'igihe bagiteguriye, kuko urabona ko byaciye binaba mu gihe hari himirije nyene kurangiza ikiringo umukuru w'igihugu agomba kurangiza ikiringo. Yuko uko byari urukurikirane rucyubandanya ukarukone vyagenze, urabona yuko hari ikintu bateguye kijanye no kungene Domitira yagiye aravuga ati nuwo mushira ko hagozi cyakoresha uburyo bwose ahubwo aveho. Nuko muri make ujyanya kwigendera gutogwa amaze kwemezwa no mu nama nshinga mateka yuko ari muri riga bango yarahawe. Mu bisanzwe imboneza mu bisanzwe baciye babona yuko noneho birakomeye karabaye ziranyazo kubera kandi ico kintu nisaba nti abantu bose baciyumvireko. Undi ubu ntihakimeze nka kera aho higa ubwoko bumwe bukari bwo bufise gutahura no gusoma no kubona, abandi ntibigeraja ku ishuri. Abahutu bariga bafise ibyo bakurikaye bitandukanye mu bisata nka vyose, abatwa nabonyene nuko, abatutsi nabo nuko. Nukuvuga rero uno munsi nta kintu umututsi yoshaka kuvuga ati arafise cyo kubumenyi kitoboniko mu bwoko bw'abahutu nawe yoba kize. Ntibiba mbere unashima wonasanga ndetse no mu bahutu hariyo n'abazi byinshi gusumba ivyo mu batutsi bariho. Nk'akarono gatanga nk'abize ibijanye n'ubushakashatsi ivyo bita anthropology, uyo nawe n'umuhutu nta wundi muntu araboneka. Kandi ugiye muri Afrika yose abo bantu ni bake cyane, kuko abandi benshi bavyize ni abazungu. Uno munsi abahutu nabo barageze ku abatwa bariko barageze kurugabo kuyiko abatutsi bize. Rero vyaye yuko ivyo guhendana no gukata bitoba bigibandanya. Niyo rero noca ngira ko mvunira kagohe kubera ikintu cishi ni kuriya kuntu abazungu bamaze kuza yuko ngo bakunze abatutsi kuko bakaraba uburebure bwabo, bakaraba ngo misaya yabo ngo basanze ngo ari abazungu bwabo bari mu rukoba gwirabo byinshi nasomye n'uwari wese soya gusoma. Rero abandi baje kugira amatohoza muri ibi bihugu byacu basubira inyuma babwira abandi bazungu bene wabo bati muri ka karere mu bihugu bigari twasanzeyo abantu biwacu mugabo bari mu rukoba gwirutse. Bashira hejuru abatutsi rero bacabona yuko bagiye hejuru y'abahutu, kuko kuvugana n'umuzungu kwegana n'umuzungu vyaba biguhaye iteye Imana cyo vugana n'abantu bahambaye canke abantu bavuye ivyo bintu bica bikugenzo y'ubwoko. Uko rero no munsi vyo bikigenda uko siko bimeze. Nk'abari mu bwoko bw'abatutsi bo baciyumvira ko ivyo bikora ntibigikora,
nabo bari kumva yuko kumbura abatutsi bagikora uko ntibigikora ahubwo uko abantu bose bakeneraniye bakwiye kuba ku rugero rumwe ataje hejuru y'uwundi mugabo rero tugarutse kuri bijya by'ujya mukenyezi kiramvu avuze yavuga yerekana yuko ari ngombwa hakorwa ikintu cyo cyose bamukureho bakureho nyakubahwa ariwe Bob Rugurika je novuga nti hamwe iyo bariko rahiga kumbure ngo bamubaze uwigeze kuvuga ngo barakwiye kubaza Rugurika kumuntu akamutumako akamubwira ati turagutumye ko we tukubaza ivyo banzwe ni no gutuma cyamamare kuko je simbona impamvu ahubwo mbona yuko bwejeri afise utubambere bishwe gushika no kubi niwe akwiye guhamagagwa hanyuma ni nawe yosinzwa n'ugo rupfugwanya kwigendera n'ivyagaragara uburozi cyavuye aho Bob Rugurika avuga petape ya mbere ni bwejeri wewe yavuze avugira nk'abatutsi bose kuko yerekana ko abo bose bishwe nuko babaye abakuru cyarazira ko bobaye abakuru mu gihugu cy'u Burundi ico yise ngo ni igihugu cy'abatutsi ngo amahoro Tasiyano tukengurukire kuri uwo mwihwezo utanze Adamu niyo nkuru wumvise akabazo twatanze aho twagombye kugereranya ikiringo c'inyuma ya 2015 vyagiye gushikana kunuzenya kwigerageza ryo gutembagaza ubutegetsi uno munsi iyo comparaison uyigira gute iyo ugerageje kuraba ibihari uno munsi kuko nkuko twamaze kwivuga urona yuko arimwe ibintu bimwe biraza bigapfundikanywa mu gihe twemereje ikingo c'amatora ugerageje kugira umwihwezo ukurikije ibihari uno munsi ugakubitiza amaso inyuma ukaraba ivyabaye muri 2015 we Adamu nk'umusesanguzi ubona ibi bintu bihurira kuki neza na neza egome cyane umumenyeshamakuru imbere yuko nishura ico kibazo ngomba ngire ntange benefit of doubt kuri uyu mumenyeshamakuru kumbura ibintu yari avuze abifitiye ingiro kumbura by'ukuri yagize intuzo kuko ibihugu byose ivyo bita abamenyeshamakuru bagira amatohoza ku rwego rwo gutangaza amakuru gusa iyo ayo makuru sanzwe yangiriza sécurité nationale acafata kandi agatumbereza ibi bintu vyaterezwa kuja no kuvuga raba ngiki kibazo kigomba kuba canke ngibi bintu muri makere mu kiganiro yagize naramukurikiranye cyane guravuga ati jewe rero maze kubona ibi bintu mu bucamanza canke ndaciye ndabitanga mu nyamiramabi ivyo narabibuze za kuraba umwe umenga komera kuri mugenzi we umwe aragenda akavuga ibi agategura neza ku maradiyo kubera ko barazi n'ivy'ukuri abarundi imyaka 50 iheze nibake bagiye mu mashuri abizi ari imparugwa aho bakura source y'amakuru ni ku radio cyane n'amavuga gusa ntariko ndakubesha ufashe kwiyamamaza no kwiyakiriza no kuntu bazongora no munsi umuti w'umuntu babishe president bingana no gufata umukebe bica bihuye ngo nibamwice bamukureho hanyuma mu bantu ba mbere bagira iperereza yishwe n'abantu biwe nkuko nanakubwiye ubwa mbere barabivuze kuri Rwagasore ko Rwagasore bavuye mu mugambwe abadasigana Merikioro ndadaye n'abantu biwiwe mugabo ugize analyse netarivyo aya maradiyo uko bayavugisha ntibitumberane yatawe umurongo aho gutangaza amakuru amumenyesha amakuru cyabaye ariko ikibazo c'urupfu rw'uyu muntu ko yarinze yiserura akazi waciye abazakora neza ubutunganiye babwakora neza cyari ikintu ciza cyo guhera aha hantu bakerekana iyo sumu kuntu yagenze n'ukuntu bizofasha bigukingira n'izindi nzego zizokira muri kazoza nkuko uhejeje kubivuga nyene biragaragara neza yuko uwo mugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu Bob Rugurika n'akagwi kiwe bari bawurimwo kuko muraraba n'amadetaye yagiye aratanga biragaragara neza yuko abarimo barakora ico gikogwa bakoraburana isegonda ku yindi wibuke ko umukuru w'igihugu yarakunze cyane non pas seulement mu Burundi mais aussi au niveau mondial ariko rero mu nyuma byaragiye birahinduka kuko bagiye babona yuko Président Nkurunziza yari mu panafricain hama rero batangura kuzana ibindi bashiramwo vyo kugira barabe ukuntu bo mwikurako aho nyene nyuma ya 2010 nyuma y'amatora haragiye havugwa ibintu bitandukanye harimwo ivy'ubuzima buzimvye mama ngo dossier y'uwitwa Hasani Ruvakuki haravuzwe dossier y'abataliyano kazi batatu bagandakuwe igendekezo rya ndwi mu kwezi kw'icenda 2014
Lucia, Olga na Bernadette hari mu Kamenge haravuzwe dossier y'uwitwa Leandre Bukuru yagandaguwe Igitega. Hagiye harakogwa ibintu vyeragaza yuko bitegure gutosekaza amahoro n'umutekano mu gihugu cyagashigwe gutyo 2015 ibatse. Ibuka ko na Bob Rugurika yapfunzwe aziri imwe muri izo dossier doje kudondagura hamabona abanyagihugu ingene baje kumwakira ava mu ibohero ry'Imuramvya. Ivyo bimuhimpigi yibwira yuko bamaze kunyengetera imitima y'abene gihugu, yibwira ko ivyo vuga vyose bumwumvira, ivyo bateguye vyose bagambyo baja mu vyo tera amakambi. Ayo masenariyo yose yagiye araba yaganisha gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko vyose bikaba vyabataye kwa amazi. Aho nyene tukibandanya, Bob Rugurika yavuga ko muri 2020 igihe umukuru w'igihugu Président Nkurunziza yitaba Imana, yavuga yuko umukuru w'inama nshingamateka ari Pascal Nyabenda ari we yategezwa kuca asubirira umukuru w'igihugu mu kurindira ngo yuko ikiringo ca Evariste Ndayishimiye gishika cukurahira. Tasia Nduwimana we uri kuraraba ivyo Bob Rugurika avuga yuko Pascal Nyabenda ari we yari kuca asubirira umukuru w'igihugu, tukaba tuzi yuko mu bisanzwe yari kumusubirira kugira ashe gutunganya amatora. Tukaba tuzi neza yuko amatora nayo yamaze kuba, we wibaza yuko ivyo bimuhimpigi akumva yuko ari we yari kuca ahasubira bakarinda kurindiriza Président Ndayishimiye, we wibaza yuko yoba yabivana kuki. Nigiki cyamuhimpigi muri rusange? Ijambo ni gwawe. Urakoze bazo. Jewe niyumvira yuko vuga ko kumbure Bob Rugurika ndamubona nivyo yize, sinzi ko yize umumenyeshamakuru canke yize ibindi, ariko ndumva yuko fisi gishika hamwe byokunda yuko kumbure nimba ari vyashikiriza mukamudutumira ko tugaganira nibazo tukamubaza ubushobozi buri muri we butunga ivyo avuga, kuko bitaboneka ko bimurongo ntibiri murongo. Kubera iki? Jewe navuze nti umuntu atari umunyakuri ntabwo agendera ku mategeko. Igihugu cy'u Burundi kirafise amategeko. Ugu ariho ngo igihe nyakwigendera apfuye, none Bob Rugurika niwe ajejwe urwego rujejwe ibwirizwa shingiro. Ekada kuza kuvuga gushika yaho yoza kuvuguza urwego rujejwe ibwirizwa. Peut-être ko batabizi ivyo bitegekanijwe mu ngingo y'121 aho ivuga iti igihe atari hari canke hagize ikimufatira cane umukuru w'igihugu asubirirwa n'icegera c'umukuru w'igihugu akarangura mu kibanza ciwe amabanga asanzwe ya misi yose, nawe atabaye hafi agasubirirwa n'umushikiranganje wa mbere. Mu gihe umukuru w'igihugu atanze imihoho asandavye canke hari yindi mvo iyo yose imubuza kuba kirangura amabanga jejwe, mu kurindira uwundi mushasha asubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka. Uwo nawe atahabaye agasubirirwa n'icegera c'umukuru w'igihugu agafashanya n'urwego nshikiranganje. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ibisabwe n'icegera c'umukuru w'igihugu afadikanije n'urwego nshikiranganje niyo yemeza ko igihugu kitakifise umukuru waco. Uwasubiriye umukuru w'igihugu mu kiringo c'imfata kibanza ntashobora gushinga leta nshasha. Icegera c'umukuru w'igihugu n'urwego nshikiranganje bafatwa nk'uko batanze imihoho, nta ngingo bashobora gufata atari kurangura imirimo iba yabaye ya misi yose gushika hashinzwe leta nshasha. Hatabaye ingorane ikomeye ngo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ivyemeze, itogwa ry'umukuru w'igihugu riba mu gihe kitari munsi y'ukwezi kumwe kandi kitarenga amezi 3 mu nyuma y'ingingo ishinga ko igihugu kitagifise umukuru waco. Mu Gifaransa bavuga bati en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la République, le vice-président de la République assure la gestion des affaires courantes et à défaut de ce dernier, le premier ministre. En cas de vacances pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive de ses fonctions, l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale, et si ce dernier est à son tour empêché d'exercer ses fonctions par le vice-président de la République et le gouvernement agissant collégialement.
La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le vice-président de la République et le gouvernement agissant collégialement. L'autorité intérimaire ne peut pas former un nouveau gouvernement. Le vice-président de la République et le gouvernement sont réputés démissionnaires et ne peuvent qu'assurer simplement l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, dans un délai qui ne doit pas être inférieur à 1 mois et supérieur à 3 mois depuis la constatation de la vacance. Niyihe nyungu Bob Rugurika n'akagwi kiwe kuba barihutishije kugandagura umukuru w'igihugu bakumva yuko uwatowe atari kuca asubirira warahejeje kugandagurwa nako kagwi nyene, wibaza yuko agatego bari bateze ko kwihutisha kugandagura umukuru w'igihugu ndetse bakabigira Petero Nkurunziza atari bwarahize uwagira musubirire, mwe mwibaza yuko agakino bari bateguye kari agakino ko bakari kameze gute? Tasiyano Nduwimana. Mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi kiri n'ukungene cubane amategeko ari urwego rujejwe ibwirizwa shingiro niko gonyene rubazwa, kandi si no kubazwa gusa mu gihe uburongozi buhari, no kuvuga mu burongozi umwe wese bafise icyo ajejwe. Urwego rero rujejwe ibwirizwa shingiro bararubajije, rurerekana ibigiye bikwiye gukorwa kandi bivyerekananisha bisunza amategeko y'igihugu cy'u Burundi n'ibwirizwa shingiro ririmwo. Rero nta mpamvu nimwe uno munsi Bob Rugurika ashaka kuza kuvuga ngo yari kuba ngo umukuru w'igihugu ngo kiyagihe ngo yacaba ngo bifata ikibanza yacaba Nyabenda, kandi hari haramaze gutogwa umukuru w'igihugu, yaramaze gutogwa kuko Nyabenda ntaco yarakiza gushikiriza canke gukora nkuko shingiro gwavyerekanye, kuko amatora yarabayeho umukuru w'igihugu n'abene gihugu, no kuvuga kiyagihatorewe ndabigereranya nka umusore n'inkumi bareshanije bakaza gusaba hakaba ijambo ryo ku bavyeyi, abavyeyi bagakora mu kanwa bati twebwe turatanze uyu mwigeme turamuguhaye nuwi wawe. Sore nawe akabibwirwa akavyakira, igisigaye habasigaye aranjema y'ujya musore kugira aranjema y'ukungene nigera mushikira mugabo aba yamaze kumuhabwa abaru wiwe. Ko nuwoza kumutwara ukundi kuntu avyitwa kwa twaye umugore wuriya, n'abasoma Bibiliya biranditswemo uko nyene. Rero president yari yamaze guhogwa, abanyagihugu bari baramaze kumutora, yari yamaze gushikirizwa n'urwego rujejwe ivy'amatora. No kuvuga yuko umukuru w'igihugu yariho hari hasigaye arrangement yo kugira ngo noneho aje kuri ubwo butware yamaze gutworerwamo. Rero nta mpamvu hari yagikenewe uwundi muntu aza, kuko ntaco yaraje gukora, ntaco yaraje gutegura, nta matora yaraje gutegura, nta kintu na kimwe cyaraje gukora, nk'uko rujya rwego rujejwe ibwirizwa shingiro rwamaze kuba rubisigura neza kandi ukavyerekeza neza. Rero Bob Rugurika kuza kunyuranya n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi, akanyuranya n'iryo urwego rujejwe ibwirizwa shingiro rwavuze, ni kwa kundi go za mvugo ashaka kujyanisha canke ziza kujyanisha nk'ubu unye nk'umubaho Nyabenda akiyumvamo ko umenga ararenganijwe, ari ku ruhande rwa Nyabenda batasanzwe kumbure bashobora gusobanukirwa byinshi, kumva menga ngwego ariko arateranya. None yo mbaze ko Rugurika atarigera avuga makuru abwira umukuru w'igihugu ati nateri gikumu kwihonya bwoko gindwi na kabiri agati akazina muntu, ko atarigera avuga n'umunsi n'umwe ati canke yandika umukuru w'igihugu kuri radio yiwe ati nyako mukuru w'igihugu watevye gusinya iryo tegeko gihonya bwoko. Patriga yivuga abahiga ibintu byo kujyanisha abantu kugira abantu hacaguma bajyanira hariya nabo kumbure babandanye ku bindi bintu baba bateguye. Niho nayo navuze nti mu bisanzwe yibaza yuko
uno munsi ahagereranya kumbure na biriya byo mu gihe cyo kwa micombero oya hariya twarahavuye ubu tugeze muri iki gihe aho umuntu wese asoma ikintu akabona yuko kiri urudome iruriko agakofero cyo teko agakofero abona yuko se iriko gakwabo akasoma ikintu cyose akabona uko kimeze ntibabivuga ati ntabariko barabikurikana bariho ubu akantu kose karaharugwa ijambo rya Rugurika rero Bob Rugurika jewe ngaruka handi ntabwo ibyo ariko aravuga urumva nta murongo bifise na mutoyi umuntu yovuga ati hinge aravuga ukunuko yoba yavuga nk'umuhinga cyakavuga nk'umuntu yo ariko avuga amategeko mugabo nta munsi numwe avuga ibintu yikure mu mutwe w'amategeko. Urakoze cyane reka ijambo turisubize kwa Adamu wumvise ico ingingo ijana na 21 ivuga yo mwibwizwa shingiro we nawe ukurikije ivyo Bob Rugurika avuga yuko ngo mu gihe umukuru w'igihugu yari yitavye Imana parayere ba Bob Rugurika baje kumugandagura nkuko ayivyemerera we wibaza yuko ari ihe motivation imuha kwiyumvisha yuko umukuru w'inama nshinga mateka Pascal Nyabenda ari we kucasura muri ico kibanza ngo mukurindira yuko ikiringo umukuru w'igihugu yarahejeje gutogwa cyari kugera kugira ashobore kurahira wewe wibaza yuko biva kuki? Muragize neza cyane kweri umwama bahezagira ko bamumbaza iki kibazo kandi nce numva ndyohewe cyane usivye ko gusa ntamenyere systeme ya guverinoma z'u Burundi especially harimwo ivyo bita prime minister canke ministre wa mbere ni nukuntu guverinoma amareta ukuntu abapanze harimo ministre wa mbere babigoye kugira ngo umuntu abitahure neza kuko ubutwara mu Bwongereza barafise ministre wa mbere muri Canada nabo barafise ministre wa mbere aho ndi rero jewe uko bikorwa mu buryo bwiza butomoye no kuvuga president atahari vice president acayinjira vice president nawe atahari haca hinjira uwo bita speaker of the house abantu batatu nta n'iminota 2 icamwo so kuvuga ngo intuzi hagize ikibazo nta n'iminota 2 icamwo baca bamushira mu ntuza karahira uwo munsi nyene byarabaye igihe bishe president Lincoln byarabaye igihe bishe president F Kennedy nta n'umwanya mutoyi bicamwo rero mu ngingo wavuze 121 hari ahantu havuga ngo baca barindira ukwezi kumwe bagaca batora president kira noneho president asanzwe yaratowe kandi yarahari none wumva ho cyatwara undi muntu kandi hariho president asanzwe yaratowe ivyo nkuko nakivuze ubwa mbere aba nabantu babona igihe aho kigeze barabona igihe cy'amatora igiye kwegeranya abantu kirageze abanyepolitike barageze aho mbabara rero cy'amakuru yataye akazi kiwe ko gutangaza amakuru amenyesha ukuntu igihugu kiriko kiragenda akivanga na politike yamara kwivanga na politike akagomba gutera umuryano muke hagati y'abantu cyonyene baratahura neza by'ukuri kubesha n'umuntu bavuze ati ja ku ntuze y'amatora barazumiwe ikisi kubesha kubera ko histoire y'u Burundi imeze ukundi kuntu ifosiza kuja bagatuma batora bakoresheje akaranga mutima gatandukanye kubera ibyatanguye ubwa mbere Amajambo makerere uyu mumenyeshamakuru yarakwiye gusubira mu ishuri kwiga uburyo batangaza amakuru neza n'uburyo bubahiriza inzego z'igihugu n'uburyo bwo bubahiriza amategeko y'igihugu ajejwe itangazakuru mu gihugu ndimwo iyo utangaje ibintu bigena nk'uku bagagira amatohoza bagasanga ibintu wagize wari wagombye gukiriringa ikibazo hagati y'abantu bavukana ikinyamakuru cyawe baracugara neza abantu bose bariko bararorera ncangiraho ndongera akanya ko gusemerera nongera mbwira urwaruka rw'u Burundi gutahura neza ko tudakwiye kuza turajana n'abantu b'abanyepolitike nk'uyu Bob Rugurika abantu b'abanyepolitike nk'aba nibo batugumije mu ihumbi imyaka yose twabayemwo bakaza bagashiraho amakuru kugira ngo baryanishe mwahantu ibi bintu barabikoresha cyane muri au niveau international global security ivyo bita information overload inkuru nyinshi cyane ku buryo ziconfusing abantu ukuri kugaca gutakarira aho kugaca gutakara abantu bakajuragira nivyo rero uyu muntu ari karakora no gutanga inkuru nyinshi zitanakenewe kugira abantu bavyumva baje gutakara bibagire gahundira imbere batangure kuryana bo nyene bavuga ngo umwansi nuri aho kumanza kwiyumvira harageze igihe c'amatora twicare dutora umuntu ashobora kuturongora rero abarundi mu Burundi kugira ngo batangure kumenya igihe aho tugeze batahure neza
ko ibihe vya kera biriko birahinduka turiko tuja mu Burundi bushasha nkuko Nyenicubahiro yama yakivuze nubwo agira inzitizi kandi atanyamba ibura gahonzi ariko Uburundi yo buriko buraja n'inzira nziza cyane buriko buratumbera mu nzira nziza abandura ngo bamenye gutandukanya icaci n'ururo hanyuma kwera hasigaye nuko je naho noheretse. Urakoze cyane, reka duhe akajambo ka nyuma Tasiano Nduwimana twerekeza ku musozo w'iki kiganiro. Imbere yuko ndamuha akajambo ka nyuma reka dusome ingingo ya 25 yo mwibwizwa shingiro ahivuga yuko umuntu wese arafise uburenganzira bwo kwishira no kwizana mu buzima bwiwe ku mubiri canke mu mutwe kandi akagira uburenganzira bwo kuja iyo ashaka. Nta muntu numwe ashobora gusinzikarizwa ubuzima ngo afatwe nk'inyamaswa akugweko agate. Mu Gifaransa bavuga bati tout être humain a droit à la liberté de sa personne, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ingingo biraboneka ko neza na neza umukuru w'igihugu yambitswe ibara agakugwa kwa gateka ndetse afatwa nk'inyamaswa ko ushoboye kuba wagezwa yuko wisha umuntu musanzwe naho butandukaniye n'inyamaswa. Tasiano Nduwimana usozera umukuru w'igihugu agereranywa n'inyamaswa ibihanwa n'igitabo mpanavyaha. Wewe wibaza yuko umunsi Bob Rugurika nike kimubereye nigiki wona ugira ko uhanura abarundi kugira tuce dutera dusozera ikiganiro? Urakoze cyane. Jewe icyo noshobora kwivuga ko ndi kunasozera naco cyo gusoma ya 20 no kuvuga ndavye ivyo Bob Rugurika yashikirije twabivuze ko nace cyane ko biri mu migwi 3 nkuko nayivuze. No kuvuga ko ubwa mbere ariko arahiga kuzimanganya ukuri. Icya kabiri no kuvuga yuko ariko ahiga ukungena ajyanisha abantu. Ubwa gatatu arashobora no kuba ariko arahiga ngo abe icamamare kuko iyo umuntu agumya avugwa keshi zina rye rikaguma rivugwa nkuko muri higaniro ubona ryavuzwe inshuro nyinshi burya aba ariko aba nk'icamamare muri ubwo buryo. Ibyo murazi yuko habigeze kuza gutegura gukora ibitari vyiza mu bihugu bitandukanye kugira ngo bavugwe ku makuru canke batangazwe hirya no hino. Kira noneho nta ivya Bob Rugurika narindiriye ko ari ni radio yo mahanga yo bivuga ko ndabura urumva nta gaciro bifise mu bisanzwe. Rero ico no shobora kuca mvugira ko ngahani kuri ico cyo kuvuga ati kuba yakuye ko agateka umukuru w'igihugu. Jewe nibaza yuko umukuru w'igihugu dufise ni ncabwenge kandi afise experience idasanzwe. So kuvuga ko yabo umukuru w'igihugu ahereye ngaho nyene kuba yo shobora kuba amenya ibintu by'igihugu kuko murazi yuko yaciye muri byinshi nkuko nawe nyene ahora bivuga. Rero ndibaza ko ivya Bob Rugurika umukuru w'igihugu ndibaza yuko ibi atavyo bimuraje ishinga kuko nta kirimo cyo tuma kimuraje ishinga. Hanyuma umukuru w'igihugu nayo bawe umukuru keshi hari abagutuka hari abagukunda hari n'abandi bakumbure bahiga ibi nibi. Ikintu ca mbere cyose iyo umuntu ariko arahiga ikintu ahiga intumbero y'ikintu. Intumbero ya mbere umukuru w'igihugu akwiye gushiraho akadomo ni ijambo ryashikijwe na Bwejeri. Nifundikiye ibintu byinshi cyane gose bigira ko ibintu byinshi cyane nimba na Bob Rugurika azoshikirwa ifundikiriye kuri Bwejeri kuko yemeje arerekana abahutu bishwe bazira amabanga bagiyemwo yongera arerekana ko hari n'abandi bagiye kwicwa. Nta muntu numwe yagihinyuje kuko ni program ihari kandi yasizweho nkuko bayivuze. Urumva ko ico coraja ishinga umukuru w'igihugu gusumba. Hanyuma ikinaho coraza ishinga umukuru w'igihugu ni kijanye no kwemeza ibyo abashinga amateka n'inkozo amateka bemeje bijanye n'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu 1972. Muri iyo ibintu bizogena neza kuko nkubu atateko ririho ribuza abantu kuba bovuga ibyo bagomba. Ubu abantu bose bagomba bavuga uko uzokuma bavuga ibina biriya kuko nta kibabuza kigaragara. Nta kibabuza kigaragara. Nico gituma rero ibi byose bimaze kujya mu rutonde uzosanga hariho ico no twita discipline iri kwiraza ibintu bigiye neza abantu batanguye kujya ku murongo gutyo
iterambere rishobora kugenda riboneka ku rundi rugero uru na ruriya. Aho nyene mu majambo make avunaguye ku bene gihugu bumvise ivyashikirijwe na Bob Rugurika, kuko hari abantu bamwe usanga batagira sens de digestion de l'information, nakaye kajambo batekerera. No batekerera akajambo kajanye nuko hoba kugaba, na cyane hariho ikintu cyavuzwe muri byo Bob Rugurika ngo avuga ngo Isumu ngo ririko ngo riraza kubahiga. Ivyo bintu by'isumu twatanga kuvyumva bivugwa mu bihugu bitandukanye uko batanga amasumu, ariko sinibaza yuko uko Bob Rugurika ariko arabivuga ariko biri. Rero no uvuga nti abene gihugu ubu ndazi ko bacubwenge hirya no hino, nibaza yuko ico gushira imbere uno munsi ni ubumwe, kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu c'abahutu n'abatutsi n'abatwa, kandi uwo abene gihugu bashimye kugira baje imbere ategezwa kubuyo nyene. Rero nico boshira ku muzirikanyi, hama bakurikire ico indongozi n'inzego zibabwira, hama bana bavugira hanze y'ibihugu bakavuga ibintu bijyanisha abarundi, bamenye yuko atanyungu na ntoyi bituzanira, ahubwo bitujana mu cobo ikatujana mu bukene burebure. Bavyimye amatwi, tuvyimye amatwi, tukavyima n'umwanya, no kuvuga tuzoba turiko turabikura, kuko ahandi ho hari n'akagani bavuga ngo kwene bahana umuntu ashaka kuvuga ibintu wamaze kuhinyura ntihagire nico ubunabivugako. Rero nka Bob Rugurika ivyavuga ntagaco na gatoyi, mbona yuko abantu bo bihacanye bo kwibaza yuko bo bihebera umwanya wabo, naho no uvugira kwijanye nico no shaka gukebura ku rwego rwa bene gihugu. Urakoze cyane. Reka dusubire kwa Adamo nawe nyene twerekeza ku musozo. Ingingo ya 25 wumvise kivuga kujyanye no kwigereranya n'umuntu agafatwa nk'inyamaswa canke agakuwa ko gateka, aho Bob Rugurika yifatira mu gahanga umukuru w'igihugu akavuga yuko ngo ari mu bagirizwa yuko bagandaguye uwo yasubiriye. Adamu niyo nkuru nakaye kajambo woshikiriza wivyo uvyakira gute? Gira ico ushikirije kugira tuce tugira ko dusozera ikiganiro, ndetse n'abene igihugu bumvirije amateshwa yashikirijwe na Bob Rugurika, ugire ko ugira akajambo batekereye. Amunagize neza cyane ivyo bintu. Iyo ngingo heje kuvuga nani wacu turayifise, bavyita deformation, no kuvuga ugafata umuntu ukamwita amazina dafise, ufise intumbero zibiri. Intumbero ya mbere kugira ngo aboneke nabi, intumbero ya kabiri kugira ngo umwaka icubahiro yarasanzwe afise aboneke nabi muri societe. Bob Rugurika yavuze nivyo yakoze mu majambo make, kandi siwe gusa, hari abandi maze kumva bavuga ko igisirikare cy'u Burundi cigabuye mu bice bitanu. Hari abandi bavuga ko abahuta ataco bamaze, hari abandi bavuga ko amoko, no kuvuga bagenda bakora ibi bintu kugira ngo gusa bashire hasi abantu hano, bashira abandi hariya kugira ngo baduze inzigo mu bantu, ibintu bigende uko tariko. Gusa je mu kajambo kanyuma novuga no kebura uyu mu Bob Rugurika, ndamubwira nti urazi none subira kwishuri wige utahure umumenyeshamakuru n'igiki. Nimba araniwe kumenyesha makuru naje muri politike biri sawa tu. Burundi n'igihugu kiri muri demokrasi, arashobora kuvuga tubumenyesha makuru ndabuhevye mu gihe muri politike, naje muri politike bimenyekane, ariko kwinyegeza inyuma y'iradio kandi inareka akora ibintu vya politike. Kandi atari na politike nziza nk'imwe nyakwigendanye n'icubahiro Petero Nkurunziza yavuga ati abana bige ku buntu, amashuri ku buntu, abavyeyi bibaruka ku buntu, ibintu nk'ivyo atari na politike nziza nk'iyo. Rero mu majambo make nave kuri kwinyegeza inyuma y'iradio na mikro, avuma avuga ati ndaje no munsi nje kubumenyesha makuru, nje kuba umunyepolitike, hanyuma gwanira ubutegetsi atari warajyanisha abantu mu Barundi. Hanyuma Abarundi nabo bamenye ko igihe tugezemwo ari gihe kimwe bibiri yivuga ko ibintu byose bizoba hagaragara ku mugaragaro. Ntiharagira umuntu yibaza ko azovuga ikintu habura umuntu akurikirana agire analyse yacu. Urakoze cyane kuri ayo majambo usozerereye ko ikibwirwa n'icumva ikereko nikibona. Tasiyano Nduwimana wakoze cyane gufata kanya gatoya mu kanya usanzwe ufise urakatuvungurira ko uza kuremesha kino kiganiro. Twizere yuko niyo twongera kukwikora ko uzotugamburukira ukatwitaba. Ego cyane, ariko nace cyane ndabasabe uyo Bob Rugurika shoboka ko mushikira
muze mumusabe ko yoza kugira ikiganiro hanyuma tumwibarize ibibazo areke kuza kuvugiraho inyegeje aho aza kugumura abantu atawushoboye kumubeshuza direct cyangwa kumubaza ibibazo mu byo bariko aravuga. Akoze cyane Adamu niyo nkuru ntivyari vyoroshe twagukuye ku kazi ikibiriraho nawe turagukengurukiye kuba wafasha kanya ukakatuvungurira ko ukaduha akanya ukaza kuremesha kino kiganiro twizere yuko niyo twongera kandi kukwikora ko uzotugamburukira nkuko wama wabikoze. Egome cyane umumenyeshamakuru nkuko nabivuze ubwa mbere ndakunda radio yanyu ira babi bintu uko byateza kugenda kabisha ku murongo atankunzi atawandya wangura nico gituma radio yanyu ndayikunda mbere mfata nakanya gukangurira abarundi bose kumviriza radio nimba hari biganiro biciyeho bayumvirize ari office cyo yongera ko yongere ko ari office cakebura kugira ngo tube zibi radio nziza ntizibe nk'izi radio zikora ibindi bintu zifise intumbero yavyo yazo gusa. Hanyuma ikindi nkuko Tasiyone yarakivuze je nanje nifuza kuzovugana n'urya muntu yavuze ko Président Pierre Ndadaye yishwe n'abantu biwe mu muturondere tuze tugire deba ku radio kugira ngo twumve ukuntu ibintu bimeze babiduhane hana ivyiyumviro turabe ko ivyo bintu bavuga ko ari ivy'ukuri hanyuma hasigaye mu gihe cyose muzondondera ndi hano kugira ngo mvugane namwe murakoze. Urakoze cyane mu ruganda rwa Radio Réveil tuzogerageza abo bose mudutumye tubarondere niyo vyakunda kutubaronka tuzoheza tubahisango kugira mushe guhurira ku vyuma vya RNAP Burundi. Nuko rero abadukurikiranye mwese baba bari mu gihugu hagati canke mu mpande zine zikikuje Burundi mwese tubashimye tuvuge tuti murabahizi mwagize neza cyane kudukurikirana ndetse nabipfuza gutera ibiganiro bene ibi murashaka kutwakura ku nimero dukunda gutanga canke mukatwandikira kuri email dukunda gutanga gutyo ubutumwa bwanyu bugashaka kudushikira haba mu kuduterera ivyiyumviro canke ubona gomba guterera mu buryo vyose tukaba tuzobibakengurukira. Naho rero dusoreje kino kiganiro kuri micro akaba yari Prophet Deo ku RNAP Burundi. Imana rugira vyose ibandanye bazigama twongeye tunabipfuriza kugira ibihe by'iminsi mikuru myiza muze muyige ntibage nahuta. Ari twarasesejwe intwaro z'abagotoro mwaratwanye muratsinda urugamba rwo kutugarukanira demokarasi yacu twaranyasuye ntiwibagire ibihe bibi by'amagume n'amarushwa waciyemwo ntuzewe irya myaka yose wamaze kurwanira igihugu ntiwibagire imibu n'igikonyo zica amajoro warararubububunda imibarwa yose wamaze utubitse umukanda mu nda ivyagutumye utegegezura ku gikorwa wiyemeje kurangura ku gikorwa wiyemeje kurangura twibuka iyo twavuye ujya twubake hazoza keza ntiwibagirayo twe bene gihugu twahitiyemwo ntuzewe tutagira uburenganzira twari twaracumukuye tutagirayo ducira nayo tumira turicwa turangazwa ducika ibicibwa mu catuvyaye tubure ko na ruguru tuburiyo tuva tuburiyo tuja tutagira na gitabara abo dukingiye nibo batwiraramwo batema batongora bagera ku mboneza twari twitoreye barakindagura babakurikiza kw'abandi batagira ingano na nyarucarati bagiwe nyabangabo b'injyamunyu mwaca mufata icemezo cyo guhangana n'izo ngorane maze mugarukira Uburundi nimwigeze mutegegezura ku gikorwa mwiyemeje kurangura ku gikorwa mwiyemeje kurangura
wakoze wari watanze ubuzima niwibagira imibuni igikonyozi c'amajoro warara rubunda imibarwa y'ababa bose wamaze utubitse umukanda nkunda ntibyagutumye utegegegezura ku gikorwa wiyemeje kurandura ku gikorwa wiyemeje kurandura ku gikorwa wiyemeje seserejwe intwaro z'agahotoro mwararwanye muratsinda urugamba rwo kutugarukanira demokarasi yacu twari twaragezuye abarundi n'abarundikazi turabizeye mukomeze kuturondora uzira itazimiza gusanasana imitima yari yarasinzikaye mu tsimbataza ubumwe n'iterambere